ucura intimba niwiganire kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura kanyana mwana wa mama Imana irakuzi ariko shira ibintu wowe uri kurangira ubona ari biki Mwereka umwana kwanza. ndakwereka umwana meruka wanjanye kwa muganga ungeza kwa muganga ubu nyine ari maze y'indwi zibiri ni nanukuza kunda abantu warutse ko mfungura ni warutse ko mbaye ho nyine ubonyere nakize kwa muganga bambwiye ati tuvire ku gitanda utahe Neshere hari ingorane wagize. Kubyara ubusika ubuntu none. Ingore narazigize kukubera iki sinaronsa akayi sinaronsa ungemurira atari umugenzi nyene twaba tugemanya ku gitanda bagemurira nkafungura kutwo bamugemuriye none abaganga baragukurikirana ariko kazi kabo. None ushaka ngira iki? Sinagucikanya kwa muganga hari kindi wagomba nkore. None se kushikana kwa muganga nikimwe kagutankurikiranye nk'umugore wawe. Kandi uzi uko nari nkeneye kurya nari nkeneye no kukubona. Abaganga baragukurikirana mu kubyara ni kubuntu. Sheri nivyo yakwaye nakwashe yakwaye nakwashe. Yongwe nakwashe. Sheri je nibarutse umuhungu. Ariko rero ibi bintu je biranangaza. Ese ko nibarutse umuhungu ugashuka umugena none umwana wanje urikura murenga uri kumukora iki? Ni byiza kuba wese umuhungu. Ni wari kwibaruka umukobwa byose byari byiza. Kasi niko ndagaye ico wibarutse. Ndabizi namaraso yiwanje sivyo? Wibarutse umuhungu ni byiza cyane unibaruka. Sheri basitara. None sheri yavye umuhungu byo biragukanga bwo twibandanyizo twe tugiye. Nivyo je umwana wose ndamwakira kuko namaraso yanjye sivyo? Uyu mukobwa arikambwira atsinda yawe irikimbwira gute? Irikimbwira ati ngo navyaye iki? Ni kubera uwo mwana uteruye. Ariko kuvuga nabi. Ni kubera uwo mwana uteruye. Nushye mu mutima w'umwana. Babiri baragucungira umugabo sindaye. Babiri baragize iki? Barapfuye usigara nyuma. Nonyibutse sinababuze ndabana. Sinababuze ndabana. Bajya abana kugira ubabure. Watari gisebe kanka. Nta nguvu wari ufise niyo mpamvu bwapfuye. Sheri uyo mwana umwe ni wagukanga. Niyo mpamvu umviriza uteme ko tugenda muhira je umwana ngo madamutengaha nigire ego ngo umutengaha umve umwana ni nyina niya mutari ugomba undutsinda yawe ngira kubura abana banje babiri hama utunere erega wowe ntumutse yo namuti je ngo madamutengaha hama inda yawe izobarera ntumutse yo namuti izomurera ndakubwiye we kutanga gukora kw'ibyikiro by'amagorwa kandi by'umunezereza bihari genda umwana urabona agateka k'abana karahari jewe ngo madamutengaha akatuma muri kumwazorera sawa genda ufashe uwo munuko wawe Ninsana ngibona ho gitugendere ngene kanye none se n'ukugenda none usukuma tugenda bukebu genda rero tambuka ubu nawe wabyaye none ushaka tugende rero nawe uwo mukoshi reka nawe genda buri nduru Karibu su. Karibu. Karibu wicare ngaha. Nakoze.
Munsi watiyumviriye kweli. Dafroze. Sa. Murakomeye none? Dafroze. Sa. Ndakubwire Dafroze. Je cyari cyambuye mu Buganda. Imyaka irenga 10 nari nje kugira ngo ninziramwe na shuri wanje. Ariko nshitse uraza amakuru wampaye umbwira ko umwana wanje yapfuye. Sinari kubiharira naho byari bibabaje kuko umwana ntiharirizwa. Hadaheze igihe gito ndamenya yuko by'ukuri shugwa kihari. Nje ngo ndabikubaza. Urazi ibyo wankoreye. Wambwiye ko bariko barampenda, wambwiye ibintu byinshi, umbwira yuko umwana wanje urazi ibyo wansiguriye ko yagiye yakugabiye byinshi. Dafroze. Wambwiye ko shugwa yarongowe n'umugabo ufise abagore bangahe? Dafroze umwicanyi. Aha nyine ushobora kwica umwana na nyina ukabica neza ukabahawe ukumva ufise amahoro. Dafroze. Kuki wampenze nkafata umwana wanje nawe ukangira igikoresho cyo gutesa umwana wanje umbwira ko atari we, umbwira ko bariko barampenda. Dafroze uwo mutima wawe ukwiye he? Dafroze aho karutari umeze gutyo. Kari naraguha amafaranga menshi uje guhemba abakozi ukabikora. Nakubona nk'ubwizigirwa Dafroze. Uwo mutima wawe ukwiye he? Kubera ki wahindutse? Umwana wanje narumvise amakuru ko wamufashe nabi bikwiriye. Ntaco ntari ntarakoze, ntaco ntaguhaye. Nagusigiye amatungo amaparcelle. Ariko umbwira ngo umwana yaragwaye ngo urayagurisha. Ariko barambwiye ko umwana wanje atigeze agwara, wamufashe nabi. Amakuru yose ndayafise. Dafroze. Ariko supe. Nubu baracyakubesha. Ubona je no kubesha gasupe. Ivyo nakubwira kubera ko dushobora kutemera. Bagena abasuma aba escrow babi. Wowe ivyo ndakubwira nuko utakeneye kuvyumva nakazi kawe kandi igihe parcelle bakazoyigutwara. Je ntazogira ico mbaza ko naragukebuye kuva kera. Ha. Dafroze. Nubu uracaharira. Wowe nakubwiza ukuri ngo niko ndahari. Ikibazo wowe ufise wewe. Je wama wangizi wahora ungira umwizigirwa. Mugabo ubuje simbo n'umenga hari ibintu ufise mu mutwe wawe bidashaka kugenda neza. Dafroze, urazi wewe urishigwa ari menetse. Reka ndakuvugisha. Dafroze ninde? Dafroze. Ndazi ko atacu ufise wovuga. Umva ndakubwira. Nta majambo menshi nkeneye kunsigurira ntabirebe. Ndaguhaye indwi imwe amaparcelle yanje yose wambwiye ko wagurishije nguvuza shungu. Ndayabona. Supe nukuri mbabarira. Amaparcelle nukuri nagurishije amahera ndo yakura he. Supe mbabarira nukuri. Supe mbabarira nukuri kwimana ya amaparcelle sinoronka ngene niyogaruza supe. Abona yagurishirije ko baragurishije nabo none amahera ndo yakura he. Ngirire kigongwe supe. Dafroze. Ico no gusaba urihe gutakaza umwanya. C'est trop tard waracerewe. Dafroze. Shugwe twarahuye umwana wanje ndamwita Imaraya ndamwita umusuma kujya gumubimbwira ko bagomba kunyiba umukwe wanje ntaco namusigarije nzobaturukira gute ubu je umwana nzomusigurira iki umva ndakubwire nta majambo menshi mfise kuvuga umva ndakubwire ndaguhaye indwi imwe ntabonye amaparcelle yanje uzombona kandi uravye nabi nzonagushengeza mu gateka kabana kuko wamfatiye umwana nabi Supe nukuri ntaho noyakura umva ndakubwire nta majambo menshi yo kuvugana nawe ndaguhaye indwi ikindi naco Dafroze tugiye guhangana
ko waragiye kuvugana na Kanyana. Byoroshe gute? Kusi ngumye Kanyana. Kanyana naramwihakanye. Umugabo we namwisubiza no batubwira. Amashuri zinakubwira. Ireve warakoze ikosa ryo kuba warataye umwana, ariko ku rundi ruhande naho ndabona umenga nta makosa manini ufise kubera yuko Dafoza niwe yakubesha. Niyo mpamvu wogenda ukamurondera Kanyana, ukarondera n'umugabo wiwe ukabasigurira ivyabaye, ukababwira ukuri kose. Ikindi naco ikintu nabonye bo bya mugabo wa Kanyana n'umwana mwiza, n'umuntu atahura, niwamuha histoire yose ukuntu vyagenze ndazi neza azogutahura. Maberizi ntakubesha, urabona Kanyana ari we shugwe, namaze imyaka 10 tutari kumwe n'umwana. Kize ndagaruka deje umwana yarakeneye santima y'umuvyeyi, yarakeneye ama emotion y'umuvyeyi, ariko icyo nakoze naramwihakanye, naramuteye intumwa. Shugwe wanje yararize hamwe ambwira ko mpamvye, sinabwa myumva ko ari jewe. Aravuga ko nyina muhamvye uwatana nyina bifise, umva no muturukira nkavuga gute, ntaco numva no musigurira. Icambabaje nuko sintahura igituma, kuko bavuga ngo amazi n'amaraso ntaho ofite amaraso ni ikintu gikomeye ku muntu, ariko sinigeze numva sati ikinyemeza ko ari umwana wanje. Byo byenda byumviriye biranstressa, sintahura nge ntashuye kwiyumvamo umwana wanje. Byukuri sinumva ngene muturukira, sinumva nico namubwira. Nico gituma byukuri nukurondeye kugira ngo ugire ico ufashije. Eki, nakibazo, curazi ko ndi umugenzi wawe kuva kera, kuva novuga mu bwana bwacu canke mu bukumi bwacu, ndi tayari kugufasha ikintu cose uri musaba. Ahubwo mbwira ico kintu ushaka ndagufasha ni giki? Murabirizi, nashaka gusaba ko ari wowe umfasha ukamurondondera shoka, ukamurondera amafaranga byose abano yatanga kugira ngo mutahuze kundi mama wiwe n'umugabo wiwe numve ko ashobora kuntahura akambabarira kuba naramwise umusumu uba bisigurire byose abaye kutamenya amafaranga byose abano yatanga, kuko si byiza ko bibabwirira muri wawe. Ufata ikibanza ciza hano heza ukabicarika ukabaha ibyo gufata byose kugira ngo banezere hamusigura uwo bukozi bifashije. Sana kibazo nzobikora nyine nzobifasha nzobikora byasaba byarasante. gusa rero ikintu kimwe nokubwira nawe presence yawe irakenewe. Tena kibazo nzobicarika ndabibabwire ndabasigurire, gusa tuzoce turondera umwanya kugira nawe ndaguhuze nabo, nawe ubasigurire kandi ubasabe papa ibintu byose byabaye. Ibyo nta kibazo, ariko wowe mwaza kuvugana ngo basigurire kugira ngo tujye tuhuye bantahure byoroshe. Merci beaucoup. Nta kibazo, urazi ko inshuti magara nta kintu mpagukorera. Sawa sawa, merci. Donc, écoute, Kwanza tutugane. Chara tutugane. Uvuye. what? None Kugira ngufashe. kugira menye aho uvuye. Iminsi 3 iraheze utaryama ngaha. Mvuye ushaka. He rero. Mvuye ushaka ko ufite uburenganzira bw'iwanyu. Nta burenganzira wowe ufise buruta mama. Mama niwe atanga uburenganzira ngaha, si wewe. Ukumva kandi ni wewe. Je, ngo avuga nk'umusaza wawe, nk'umusaza wawe. Sawa, uri umusaza wanje mugabo nturi baba kandi ni papa. Nyumviriza. We n'amategeko ngo ngaho uzana wewe. Kurumva. Ivyo ukora je navyo nshaka. Muri ino nzu. Nikubera ngo twabuze papa rero ushaka wifata nk'umuntu akuze ngaha. Sawa nyakubahwa mbwisha nkore bito. Nyumviriza sister wanje. Usigaye witwara nk'inka zo muki. Nikubera Mba ndakubwira. Gaho ngo we nturi papa.
nk'uru rugo wenda sinibaza ko ufite ijambo rya nyuma woshobora kunkontorora ngo utasanga byo ngo wagiye ngo wiriwe ndariyo nshaka kuko mfise uburenganzira bw'iwanje ubu nta hari rasobukene ndakuzanira ubu kenda korera iki ndakumesuri ntukuzi ushaka inone aha singoma ngoma ngaha mu rugo fise gahunda nyinshi zo gukora gahunda ufise utobwira amabani yahe nyumviriza rero gore kandi ushaka nkori utashaka kunyumviriza cyazo kukubita rero nkubita basi nkubita rero urahari mugeze kure niko mugwana musiki ntashingo sitanga bimona ambaza kubera iki yamfite mu kibanza uragenda ugasuzumira cyazo kukubita gahungu saura gahungu ingwano yanyu sindayikene ngaha muri iyi nzu yanje mama umukobwa amara kubaza atajyama ngaho uwo mukobwa nigeze naho kwezi nimunyumvirize byafise ibintu byanje bindemereye mu mutwe sinkeneye ko musubira kunyongereza ko izindi ngorane none kuba amaze iminsi 3 atararangara biguteye ikibazo nyama mama niwe mushigikira rero jesi ndiko namushigikira Gloria yarakutse none mama ntiyaro n'ingorane yari amubarabara asuza kurondera Gloria ubu nta kintu umwana muto si umuminere yarize araronka diplome ya mbere yiga kaminuza araheza ubu ni umwana tuba turiko turacungera mama kuri yo adashatse kumviriza ibyo tumuhanuye uramureka niyagira ingorane azigwanako sindi umwana muto kandi ibyo nkora ndabi sinyene kumusubira guterwa mama yataba mama akeneye kugukubita subutu biherere ngaha Gloria genda uryame ndaskura kurushe musaga ndamwiyamye man hadusoza arankora ko ambwira ngo ibyo mba ndimwe mba ndabizi ko ndisobanukeje ubwanje ntanzora control sawa umuntu yamaze kwigira amagore magabo n'ubu uri kuri hawe yataba wewe si kubera jewe je narahanuye atigishije n'abavyeyi isi zomwigisha je nangorane mama kuva kera wowe umuvugira Gloria yataba Gloria abatuje nakundi rero ariko mama nyumviriza akari nyuma karahina genje giri Boss. Jebiki. Boss. Naguhize kuri telefone nipasa. Naje no muhira ndakubura. Andarushe. Boss, urazi kinzanye ngaha. Urabizi neza ko kuva kera twakoranye ibikorwa byose umumbwira ko uzonguma inyuma ingorane zose nzogira uzozimfashamo. Aha rero gituma nje niruka nje kukumenyesha yuko wa mugore nyina washugwe yabimenye byose by'iwanje kandi rero ikibabaje mana yanje ajya amaparcela yiwe nagurishije ubu ariko rambwira yuko ntegerezwa kuya muri ha yose ko arabi ubu rero sinze amahera nzoyakura singira iyomva niyo mpamvu naciye mvuga bosi yanyemereye ko azumfasha mu ngorane zose nzogira ngende ndamubaze ko yomfasha basi n'amahera y'iparaseri imwe mbe ndamuhojeje basi mfite nicyo cyanzanye bosi wanje ariko Dafroze ubwo uri n'ubwenge ubu amaparasera wariye ntazi n'uburyo wa yari atani kibada wampaye nivyo uri kuranzarira ngaho impande yiwanje mu matwi wanje uri kurambariye nariye mwanga ndakubaza nariye mwangahe bosi ndabizi neza ko atanugwasha wariyemo mugabo yaramfashije mu gusanura ry'amazu yaramfashije kandi no kurihira umwana wanje amashuri n'ukuri umfasha n'ukuri bosi wanje Dafroze mu byo nari nakubwiye byose unkorere nta nakimwe wigeze unkorera nashatse Kanyana ariko Kanyana ntawe nigeze ndoho umva ndakubwira genda ugerageza uburyo bwose uriho iby'abandi kuko mu gishingo wabiriye utegerezwa kubiri
ureke kuntakariza umwanya. Bosi n'amahera mfise nivyo ukunda ko nosubiza amahera y'iparasere narayasanuje ryanzu iryambamo nyene. Bosi nukuri mfasha ndakwizeye ko wanyemereye ko byose uzoza urabimfashamo. Ubundi hoho yabimenye gute? Bosi sino kubarira nukuri urabona abagore ni babi kandi ni babi. Ya muri babi. Abagore muri babi. Kubona amafaranga yanje yose nsesa kuri wewe. Ariko rena kimwe nta n'inyungu ndiko ndabona. Bosi je nukuri hari umugenzi umwe yitwa Mama Berize n'umugenzi gose yaraje kuntemberera. Rero rya turiko turatera inkuru sinabimenye ko ariko aramfata amajwi. Ibyo navuze byose ndarapoka. Acaramfata amajwi nukuri kwimana nagiye numva yagiye kubibwira Mama Kanyana. Dafroze sinarinzi kuri kijuju kugira hiyo hose. Umva visa abashitsi ngira nakire ngaha. Hamwe n'ivyo rero ureke kuntakariza umwanya. Uriko uranyumva? Haguruka umve mu maso ugende. Bosi nukuri mbabarira Dafroze mu gihe wananiwe kunkorera akazi mva maso. Kana make umfasha. Ndakubwiye ati mva maso twarayasangiye. Ariko ntiwanyemereye ko uzoza uramfasha kweri. Ndagufasi uri kunyinziriza iki? Bosi urampindutse kweri. Nihondi namaze guhari. Sawa. Mama go. Oops, what is this? Mama. Ndiko ndakubaza. Nibiki? Kwanza nahishije twende gufungura. Yenda ifunguro shawe wowe ufise aho bishira je no bige bikamanuka. Gloria. Je ndabona ubuzima bw'iwanje bugiye guhindukije na kwijana. Bugiye guhinduka. Rimwe nahora nifata utubwira ivyo nyine nshaka byabaye byagenze gute. Rimwe nahora mvuga ngo ndiko ndihagarara. Ubu ndaherewe. Gloria. Uzi neza ko Mama Kanyana hari umuntu yamwibira ibanga. Aramubwira byose ko ari umukino ndiko ndamukina. Kuba mbwira byose nta kimwe atazi. Mama wo muntu ni. Mama Berize yaraje ngaha. Ariko turaganira nyine bisanzwe. Nsanga kumwe yamfashe amacu. Abagore ni babi. Ntuzobona umugore wawe wese ngo akugize umugenzi umuyegereza umugenzi. Urumva wakaje gukoreye mama. Arariti ubuzima bwose burahagaze kubera Mama Berize. Ujya mugore nkubwira amare kumwe kugenda nama. Wana ko ari umuntu muzima ko muragenda navyukuri. Nicyo gice. Ikibabaje rero. Ikibabaje Mama Kanyana yaninga. Yaje kumbwira yuko amaparasera yiwe abiri nagurishije ntegereza kuyamusubiza. Ataruko agira nyitwarire mu gutungana. Tugiye kubaho gute mama? Tugiye kuba bande? Amafaranga uzoyakura? Ndayakura hino. None ko namaze kuyakoresha niyo nakurihira mu ishuri ndakugura agahuzu keza wambara neza dufungura neza. Raba narakurihiye kaminuza narinzi ko nanje uzomfasha mu buzima bw'ejo. Raba none nkubura kumfasha iki we? None mushangire nta kazi gahari mama. Nivyo narize narahejeje. Mugabo turi benshi cyane turindiriye akazi tugakurehe. Mama uri hanganya umunsi nasa akazi nzokufasha. Gloria. Nuwo nari nishimikije. Mutuko turafashanya mu rugamba. Bash no munsi yankaravye yagizuku. Abana b'abantu burya barahinduka. Hey,
sinaziga ko Vincent yohinduka n'ukuri. Vincent namubwiye ingorane zose. Mama na Vincent aragutereranye. Yari yaransezeraniye yuko ingorane yose nzogira muri uru rugamba azozifasha. Mugabo nagiye kumubwira. Yaciye nyirukana ati vira nta kintu na kimwe nzogufasha. Vincent yavyubahutse. N'amasezerano yakubwiye ko azogufasha ikintu cose. Ni umuhemu, Vincent ni umuhemu. Urabe ngene yari yaratwemereye ibintu byose ko azobikurikirana mu buzima. Ibyo nzojamo byose tuzaba turi kumwe. Mugabo yahindutse. Aha rero sinzi ngo mfatiki ngo ndekiki. Sinzi ngo mungirehe. Ya byashoboka. Nkaronka ibyangombwa. Kinari guhunga. Nkava muri iki gihugu. Ugenda udusiga ngaha. Udusiga mu ngwanzo zose. Tubabana. Rori urakuze. Urakuze narakwigishije. Aho ugeze ntukiri umwana. Kuko je ubuzima ngiye kuba musina bubona Gloria. Mama, amagogo ntasiga yandi. Ubu nawe ni biki? Apeti mufungure. Mufungure n'ingoga babazanire n'ibindi. Kandi nimwitiye inyama irara. None bayisani ya gatatu. Nimwitiye inyama irara mushake murondere n'umukubuzo mwikubure kunda kugira bihoki murye n'ibindi. Kandi nari nabikubwiye mu gihe koje naraye ndota ndiko ndajya inyama. Watumbwira ngo umuntu muri famille adofa. Oya, yari ububesha ariko babesha. seriye byo kujya inyama rero. Nawe birakugora kujya. Mama beri. Let's nari nanse kuza. Kubera iki rero? Yadaba Kanyana. Yari yase kuza bati ngo uje ngusingende ngo abantu bose gwambaga guca tugenda. Ndabwa oya mama Berize n'umuntu myiza ndabwo. Urakunda kujya gusa ndabizi. Yakuzanye rero kugiragi. Yakuzanye kugiragi niyo mpamvu yakwemereye. Ama sinjya bwa bugari bwawe. Ariko ndabucinge ngani wo busigaza naka. Maga gusuba mari. Mama Beri. Reka ndabatera gakuru gatoya. Hariho inka. Inka yigeze kubyara Kanyana. Akanyana apana Kanyana wewe. Utwana tw'inka tukiri dutoya batwita Kanyana. Hamanye niyo. Batwita inyana. None ari gato yabaca bakita Akanyana. Utunyana. Okay. Nakunze kumusura ko musigaye zikirundi cenje. No murundo yo. Aniyo nka rero ikiragenda kure y'inyana yayo. Karari gihe kinini itabonana n'inyana yayo. Ikigaruka isanga ya nyana yayo yarakuze. Ikintu kibabaje rero yanka ntigeze imenya ya nyana yayo ko ari umwana wiwe. Niyo imenya kuko urumva niba ikiri ko byo byarapomporana. Ivyo rero no mu buzima busanzwe hari umumama ashaje yabayeko. Hari umumama w'umugenzi wanje yaravyaye akana hama acaragenda mu mahanga agasiga kakana kakiri gatowe imyaka myinshi. Amaze kugaruka ntigeze amenya ujya mwana wiwe. Umwana barahuye baridondorana ariko ntiyamenya yuko ari umwana wiwe. Gusa nyene mu nyuma ubwingi buraza arate baravuga ati kumujya mwana yari uwanje. Uwo mama rero mu bisanzwe niwe yatumye uno musi tuba turi ngaha. Niwe yatumye twicara ngaha ni mama wa Kanyana. Byukuri Kanyana mama wawe yantumye ndagusabe umubabarire kuvyabaye byose. Nawe siwe urani imyaka iri haciye ni myinshi mutabonana. Ivyo yoba yaragukoreye byose urazi ko yakubwiye nabi akagufata nabi. Mu bisanzwe abantu baramubesha. Ntiyariwe pe. Rero ndakwinginze zinyama zitangiye kubiha. No. Zitangiye kubiha. Urazi yuko mwebwe muri abantu basenga sivyo? Kandi ijambo ry'Imana ritwigisha kugira urukundo no guhariranira. Uharire mugenzi wawe kugira ngo nawe uzoharire sivyo? Niyo mpamvu no basaba mworoshe umutima mumubabarire nk'umubyeyi.
aho kushanda kubaza buryo ushatse kuvuga ko urya mugore supe ko ari we yatumye tuba twicaye ngaha ya no yamaye amafaranga kugira ndabica Kanyana tora byose tora iyo nza kumenya ko ari ibyo urya mugore yaduhaye sinari no kubishira kandi ko ndicuze n'impamvu nanabiri kuri kutabitubwiye kare no Kanyana nakubwiye wowe nusenga ariko gera ikirenge mu cya Yesu sivyo duhariranire Mama Belize yabuze ibyo urya mugore yakoze yaba wiyumvira neza iyo nze kubura igihe ukahaba ukabona ibyo yankoreye nawe ari kumbwira ngo gera mu kirenge ngo gera ikirenge mu cya Yesu ndagusaba diha facture kwanza tugende sinogira ibyo urya mu urya mani sishobora yambwenda murongera ko amafaranga ibuka yuko twari amabrochette menshi nta mafaranga twurumwe yakuriha okay ndagusabye ndira amafaranga nimba ndiko ndadandaza nzoyagusubiza yarije no Kanyana please umviriza Kanyana ni bibi kurambira kubera kumenya Mama Belize shire mu kibanza ciwe nawe haheze imyaka nk'iyo yose byo gushikira Mama Belize urazi ngene yatumye ko twe turabasuma je n'umugore wanje cyane nta mpamvu yo bera hino nawe egera umugore wawe bimwumvishe umviriza Mama Belize umwansi w'umugore wanje ni umwansi wacu okay bera hino mama Kanyana Mama Belize ejo kumugora kuzanya amafaranga y'ibintu byanyu niba nazanye ibinyane cyo tuzoyazana uganda umubwira ati Kanyana sumwana wawe yambwiye ko je hari umwana wari shugwe uganda umubari yagende kuri abashugwe wiwe ni umwana wiwe je nawe twarahejeje Kanyana bikore kanje basi please ubaha jewe basi ndabasaba kandi najena ni nanavuze twirire projet niko yagoye mwenye kuguriza amere yaje Kanyana kuzumviriza ndekera umugore bazi no nibiki mama turaza kugurira mama no sikese iyo mine ko zino brochette ko tuza kuzirira sinari kuzimira kura kandi ni wowe kubera aho tugeze je nagize iki brochette sa mama Belize twadukundana kugira hagaze apana Kanyana umviriza kimureke kwanza cyangwa mukatone zo kuzanya abera yawe